Ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku muneshwa yanyu mukunda cyane himwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ageze ko muri migwi Kirundi, amakuru mushikirizwa ari muneshwa yanyu mukunda imunesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka zina muntu, makungu ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa mu ndero ndetse no ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ngari niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambo abanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabakengurukiye rero mwe mwese muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi mwe mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure n'abari ngaha mu kibano. Mwe mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha, amakuru abariko aravugwa ngaha mu kibano n'amakuru kandi aba agezwe ko. Amakuru yacu rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira mu gihe icuka kibiki bandanya hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko Gervas Ndirakobuca ari mu boba ngo bagize uruhara mu gitero cagabwe ku umwana w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Biravuga ko rero umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca yoba yagiranye yari yakoranye nyene n'umugwi witwaje ibigwanisho ngaha i Bujumbura ngo bakaba bari bategereye umwana w'umukuru w'igihugu, ndetse binavuga ko yoba yaciye araswa na bamwe muri abo bari bagize uwo mugwi. Kuva mu minsi iheze umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ahawe akaruhuko k'izabukuru n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gipolisi. Ibi amajambo yabaye menshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Bamwe bati Gervas Ndirakobuca yirukanywe atarakwiza akaruhuko imyaka y'akaruhuko k'izabukuru, abandi bati ni umugambi wo gushaka kugira ngo Evariste Ndayishimiye azamute mu mvoto, abandi nabo bati Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bw'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ari we Gervas Ndirakobuca. Ibi rero byaramye biranavugwa ubwo umushikiranganje wa mbere yashikaga ku butegetsi ngo byagaragaraga ko ngashobora kuba ari we agiye gufata ingingo zikomakomeye, ariko umukuru w'igihugu ngo yaciye amwambura ububasha bwose, ndetse binavuga ko ngo kuri ubu amabanga ye ngo ashobora kuba asa naho ataco amariye abanyagihugu, ndetse ngo bikanagaragara ko mu kibanza Gervas Ndirakobuca arimwo ngo yoba ari nk'ishusho. Gervas Ndirakobuca yambuwe ububasha bwose yarafise mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu mwanya w'icubahiro w'ubwo ubushikiranganje yarimwo. Ibintu rero bigaragara ko Gervas Ndirakobuca kuri ubu atagifise inguvu ku butegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru aduhawe n'amasoko yacu, umwana w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba ahuye n'isanganya rikomeye, ariko bivuga ko yoba yagambaniwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Naho umugambwe CNL iwo utemewe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD uragiriza abari muco bise inkinamico y'amatora ko bose ngo bari mu kwaha kwa CNDD FDD. Kubw'ivyo ngo abanywanyi b'uwo mugambwe atana hamwe barekuriwe gushira ijwi canke ngo batore umuntu canke umugambwe n'umwe. Umukuru w'umugambwe wahoze hari umukuru w'umugambwe CNL inyankamugayo utemewe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD aragiriza abagiye kwiyerekana imbere y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega ngo hamwe bahawe amafaranga. Honorable Agathon amenyesha kandi ko kazoza k'igihugu cy'u Burundi n'abarundi ubwabo aribo ngo bafise mu minwe. Kubw'ivyo ngo igihugu ngo kizoba ico abarundi bonyene bashatse. Honorable Agathon ariyamiriza abitwaza izina ryiwe mu kujuragiza abanywanyi biwe ndetse n'abarundi muri rusange, aho yemeza ko atana hamwe ashobora gushira ijwi ryiwe. Kubw'ivyo ngo n'abamuyoboka
bose ngo ntaho bemerewe gutora. Honorable Agathon Rwasa arangiza aremesha inyankamugayo zikomeze gusenyera ku mugozi umwe ndetse ngo zikomeze kurangwa n'ubumwe n'urukundo. Benshi mu yiyamamaza baritiranya ibibanza bariko bariyamamarizamwo. Uravye ivyo abiyamamaza bavuga n'ivyo bemerera abanyagihugu ucubona neza ko batazi canke bitiranya ibibanza bashaka kwitozamwo. Bose womengo ngo bariko biyamamaza kuba abakuru b'igihugu bivanye n'ivyo ngo bemerera abantu. Ivyo bihejeje gushikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme kuri uyu w'Imana igerekerezo rya 25 Rusama. Hari mu kiganiro ahejeje guha abamenyesha makuru mu ntumbero yo kugira umwihwezo wiwe kubijanye naho imyiyamamazo igeze. Faustin Ndikumana yavuze ko mu bisanzwe ubu ngo hariko hiyamamaza abazoba abashinga amateka hamwe n'abazoba abajenama b'amakomine, ngo cari ico gihe ciza co kwerekana abo bantu bagomba kwitoza, bakerekana ico bamaze kumara mu turere bagomba kwitozamwo, bakerekana ndetse n'ingene ngo bazoburanira umwenegihugu nibamara gushika mu nama nshinga amateka. Hampande y'ivyo ngo biba bikwiye ko abo bantu bashizwe ku ntonde ngo tubabona tukabamenya kugira ngo turabe nimba ingeso zabo n'imico yabo ari vyo gushimangizwa. Ku buryo bwo gutora ngo baserukiye abanyagihugu. Ariko rero nk'uko uwo arongoye Parseme abisigura ngo ivyo sivyo imigambi hamwe ndetse n'abigenga barimwo, ngo bose bagenda kwemerera ibintu bitandukanye abanyagihugu nkaho ngo womengo uca haba amatora y'umukuru w'igihugu. Kubwiwe ngo uko ni ukwitiranya ibintu ndetse n'ibindi. Ikindi Faustin Ndikumana anegura n'ukuntu inzego zose za leta uhereye ku mukuru w'igihugu atakindi bagikora atari ukwiyamamaza. Kubwiwe ngo mu bisanzwe haba hakwiye kuja kwiyamamaza abashizwe imbere ndetse ngo bazotorwe gusa, maze abandi bari mu nzego za leta bakaguma mu mirimo ya misi yose igihugu cabashinze. Ngo bitabaye uko ngo ayo matora wosanga asa n'ayazoba mu mwaka wa 2027. Imyiyamamazo itegura amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yatanguye kuri uyu wa 13 Rusama ikazorangira kuwa 2 Ruheshi uyu mwaka. Amatora nayo azoba kuwa 5 Ruheshi uwo mwaka n'ubundi iturimo. Francis Rohero arongoye umugambwe FP avuga ko abarundi bakwiye kumenya ko abazotorwa batazoba bagiye guserukira umugambwe ahubwo bazoserukira ababatoye. Iyo ndongozi y'umugambwe FP usanzwe huri mu yihiganwa mu matora yimirije ivuga ko uwo mugambwe wifuza ko abashinga amateka n'abajenama b'amakomine badatorwa ngo kugira ngo baserukire umugambwe ahubwo kugira ngo baserukire ababatoye. Avuga ko bakwiye kuba ari abantu bavuye mu kibano kandi bazi batahura ibibazo byose bihanze abanyagihugu, bakanarondera ndetse bakanabaronderera kubitorera umuti. Agira ati si umugambwe wabatumye. Francis Rohero yibutsa ko umushinga amateka adafata ingingo ariko ahanura kandi ivyo ahanura bifashe. Ati abarundi bakwiye kumenya ko ayo matora agamije kuronderera abazosaba leta gukora imigambi y'iterambere kuko nivyo ibijeje. Deka rero tube dusozereye amakuru hano, turaza gusubira mu makuru araza kuba ageze ko wandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza.